novuga yuko twayikoze nukuri sinokubesha twayikoze sinavuga ngo vyari blague mbwa twayikoze ata bintu byinshi tugize urumva ndibuka ko ari Prince Mushindi yagize ico ciyumviro hamara dukontakta twese ndibuka ko kijya gihe twahuriye muri iyo ndirimbo tutazinanye twese niho twari tukimenyana twese hama ni handi wumva yuko ari indirimbo dushaka gukora turi benshi urashobora kujamwo ndavuga nta problem hama sanga abandi bantu ntarinzi bakefa ba Cedric ba benshi en tout cas umuntu twari tuzinanyemwo yari big yari Eloge yari GG7 yari Prince nawe ni twari bwamenyerane cyane hari mu minsi ya mbere tukimenyana hamadurira muri studio turayikora kujya nyene d'une manière pure et simple hanyuma turavuga bon tuyikorere n'aka video en tout cas nitwari tuzi ko bizogenda kujya kilometero 1000 maze ngendana na Yesu byamaye kubona ingene uwo mwama adasanzwe n'inshuti mu magogo amajambo yiwe ntagira uruhendo ego yiwe ni ego kandi oya yiwe ni oya wiwe jambo nibishoboka ntigigera ribaho yirukambye nterana canke ngo atange imihoho naramubonye nkiza naramubonye amarira ivya naramubonye nkura mu gifuri maze agira umuvugizi wiwe kugira kunzi ya Base TV nizere ko meze neza kuri micro ni Tamaranton behind camera ni Ibra photographer Burundi no musi wagarutse tubafitiye umutumire kuri micro za Base TV umutumire adasanzwe mwamenye benshi mwamenye kandi mwamenye n'indirimbo ziwe abikora neza ibintu nyene bimeze neza indirimbo zisa neza turyoshe gumana natwe mumenye wari we hama mushobore kumviriza bisha tuganiriza turabakiye kuri micro za Base TV ego murakoze cyane murashobora kuramutsa ariko badukurikirana mu ngere mu bidondore nitwa type Ntwari René Pacifique hama ndakunda Imana voilà c'est un peu ça ya type Ntwari mbere n'amazina yanyu mwaho n'abavyeyi canke niryo mwarose mu nyuma au fait papa wanje anyise Pacifique mama anyita type hama grand-mère wanje anyita Ntwari René donc nitwa type René Pacifique Ntwari ayo mazina yose nayo wanyu mwego gusa ego mugabo bon type ninge ritari kuri karangamuntu yasigaye yose ariko bon kumva nkiri umwana nitwa type urumva sijyo ni haye byiza cyane mbe musanzwe mukora iki muzima musanzwe nkora ivy'iwanje nyuma yaho mpereje amashuri ya kaminuza ego nagize ibintu vya marketing niyo nize muri universite hama nkora ibintu bisa n'ivyo ego ya ni type Ntwari tuzi twamenye muri hip hop musanzwe n'ubu uririmba kujya nyene ego ndabikora cyane ndabikora vraiment sinigeze ndabihagarika mbe hip hop for class ni band group twari tuzi yaririmba cyane ibikora neza mbe ubu igeze bimeze gute ubu iracakora mugabo ikora peut-être uburyo busa n'ubutandukanye na buriya bwa kijagi kuko abantu bakwiye kumenya yuko H4C canke hip hop for class ntiyari groupe en soi yari novuga gute yari nka crew yari nka kuko muri H4C ndani harimo yandi ma group harimo G-Life harimo groupe nyinshi harimo washindi harimo n'abantu batari muri groupe notama nka jewe canke Big Zoe urumva yari nka crew twara abantu tuzinanye tumenyeranye ikihama tugira kijya kintu citwa hip hop for Christ sasa iyo ubonye umuntu wese yari muri hip hop for Christ ariko arakora uyu munsi kubganje iracabandanya ikora urumva hama kandi n'ikindi kintu nuko twebwe umugambi wacu canke indoto zacu yari uko ujya mu diho wa rap abantu babona ko umengo kijya gihe wamengo n'umudiho w'abantu baba barbare mugabo abastari muri make oya apana abastari ikintu citse cumengo n'umudiho w'ababandiye hama kubera nyene kujya kuntu twakuze tubibona mu mateleviziyo iki ugasanga
tuzi mu bantu bakoresha bavuga ibi canke biriya bitaryoshe hama rero twebwe kubera twakijijwe turakoresha kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo kandi n'abatoyi bacu babone yuko wowe uyumvamwo wese ashobora kuwukoresha kubw'inyungu z'Imana. Hanyuma ico twashaka twaragishitse ko mu nyuma zacu haravutse amagrupe menshi akora rap kubwacu rero H4C iracakora kandi ico yari yigamije gushika ko yaragishitseko. Rap ni style batakunda gukoresha kenshi mu ndirimbo za gospel, kenshi bakunda gukoresha izindi style ijya ni gake cyane tuzimenyereye ku zindi ndirimbo. Dore mwe mwavyumviye gute ko mushobora gutanguza gukora indirimbo mu rujya mudiho? Kuba ngo twiyumviriye yuko twobitanguza burya umuntu wese yexprima uko ameze urumva usanzwe ufise iyo novuga entre guillemets iyo suri ya rap muri wewe hama tukaba tuzi ko ijambo ry'Imana rivuga ko ingabire yose yavuye ku Mana. C'était notre façon yo kwexprima kugira tuvuge ijambo ry'Imana. Urumva twabikoze kujya ni nkuko ejo ubu n'umuntu wundi abikora ariko aracapa undi ugasanga abikora ariko akora ikintu akora d'une manière bimubera facile. Umva twebwe twasanze rero ibyo tubera facile ariko bicisha mu rap kuko ari abandi barimba amazuka kuko abandi baririmba ibindi. Urumva rero twashatse kwexprima kuvuga ico Yesu Kristo yakoze mu buzima bwacu dukoresheje rap kandi n'ubu turacabikora. Okay, mumaze gutangura mukavuga ati twe turahisemo gutangura kuririmbira Imana ukorera Imana cyangwa gutanga ubutumwa ducibikiye muri rap. Mbega niyihe itandukaniro mwabonye hagati ya rap mwakoresha n'abakoresha igenda imidiho canke nuko mwakiriwe n'abantu bakurikiranye indirimbo zanyu? Kamere ku ico kabiri ukuntu twakiriwe biri biba bitandukanye kubera abantu bose babitahura. Ego abantu bose babitahura hama mu nyuma bitanguye kuzana ivyamwa bikuye kuzana niho hariho babitahuye hama kandi hariho n'ababona iyo ngabire bayifise mugabo bakabona umengo si ikintu cyo gukoresha mu bwami bw'Imana. Mu nyuma nabo baratinyuka barabikora hama novuga yuko uko rap izwi dans des milieux chrétiens ahantu hari abantu baba Kristo siko byari bimeze kijya gihe. Ubu ni ikintu umuntu abantu benshi bazi yuko ari igikoresho gikomeye kugira ngo umuntu avuge ijambo ry'Imana. Cyane gose turakumenyereye uririmbana n'abaririmbye batandukanye hirya no hino. Mbe bigenza gute? Mbe n'ubu uracabikora bigenda gute? Ndacabikora gusa hari igihe nigeze kumara ntariko ndasohora umuziki ndiko mugabo nkuko nabivuze umuziki rap canke umuziki ni munini cyane yaho ntushobora iyo umuririmbyi utamwumva ku radio canke umubone mu mavideo ntiba bisigura ko atari ko arakora. So atabariko afasha abandi, so atabariko yandika ibindi, so atabariko ariyumvira ikindi kintu gishasha, so atabariko yumva ariko aba orienté ukundi kuntu. Narabibandanije rero mu ma événement narabibandanije mfasha abandi bakibitangura hama voilà c'est un peu ça. Mugabo hagati aho naranakoze na album mixtape ubu iriko uyikeneye arayironka mugabo vuba nibaza kwizoja kuma réseaux sociaux no kuma plateforme ibe donc à la portée de tout le monde. Abantu bose bashobore nabitanguye buhoro kugira bize bihere bishikira benshi. Mu ncamake nivyo. Iyo album uri kurakora cyangwa ushobora kuba warahejeje gaje kwitangariza ni gwawe canke n'umugwi kanaka? Ni wanje kuba nkurikirana ku réseaux sociaux yanje ndabicishamwe kwihari yitwa Ntwari hama ego ni album itekereje
nanje nashimye gukora album yo kumviriza ko je ndakunda umuntu anyumviriza kurusha uko ntamba hama ni album itekereje hama kuba imanzi gushikira yarabahezagiye urumva hama no kuyikeneye ashobora kunkontakta via amarezo sosiyo yanje hanyuma akacaronswa n'ukuntu ashobora kuyironka anatonda ko ija à la portée de tout le monde. Voilà. No kusaba uturirimbe indirimbo imwe muri zo uvuga ati iyi irankora ko gusumba ikindi. Oya, en fait imwe yo sirisa sinovuga yuko sinovuga ngo iyi ngo irankora ko ngo gusumba iyindi mugabo hariho imwe nashize kuri réseaux sociaux abantu benshi nari bazi kuri muri album mbona nakagenda no kuno bivuga yitwa indirimbo ya nyuma ushaka agenda kwiraba hama akaca yego naje ndamaze kuyibona voilà ni ari kwijya iziri kuri réseaux sociaux ziri muri album ari kwigendera indirimbo ya nyuma ariko amaboko hejuru hariho n'indi naririmbanye n'umuririmbyi yitwa Kimset yitwa ubugingo ego nizo zitatu zisigaye zishika kuri zitandatu nizirajako ndakubaze ngaho nyene indirimbo ya nyuma irimwe amajambo umenga nyene uyu muntu ariko arasedera uyu muntu ibiki kubera hariho nyene hari amajambo umuntu avuze cyo utangura kwibaza ibintu birebire mbe wiyumviriye gute kuririmba gushira ujya amajambo mu ndirimbo oya en fait artiste en fait monde y'umuziki ni monde ya inspiration urumva wanashaka n'ijya ndirimbo sinoza ko nari sanse no kunayiririmba nuko gusa mu gihe nariko ndakora album ngiye muri studio hanyuma umugenzi wanje twategeza gukorana indirimbo iraho iri muri rya album acambwira arajyana minute yuko yabaye empêché hari ibintu byamushikiye ntashobora kuza hama ico gihe muri studio twako dukorera kuri timing iri 3 mm ndategereza gushika office indirimbo dutegereza gukora hanyuma iyo twategereza gukora ni uwo twayikorana ntiyari yabaye dispo hama umwanya sinategereza kupfisha ubusa hama rero niho rero nacanze nkakijya cyumvira hama nayanditse ndi muri bus kushika nahejeje hama ndamubwira bon tujya dukora ikintu kiri un peu bizarre mugabo numvume ngo kiraza kuryoha en fait neko nibaza ikibazo like nk'ubu umwami yombwira yuko uyu munsi noririmba indirimbo ya nyuma hanyuma ejo akaca ntwara none ati wumva wo ririmba ibiki ufite hama rero byo kuvuga ni byinshi ijya ndirimbo novuga ko ntinaheze kubera ibyo umuntu yovuga ni byinshi cyane hama rero ndayisohoye numva abantu bayikunda okay iraryoshye cyane irimo amajambo ameze neza ego urakoze cyane ego abatarayibona bagende bayirabe iri kuri channel yawe ya Tipe Ntwari Tipe Ntwari apana Intwari Tipe Ntwari barashobora kuyiraba imeze neza yarangyoheye nanje bonyazaga ndibuka duhejeje kuyikora hajya uheza kuyikora ico gihe araba bamwe magenzi banje baciye bansanga hano nariko ndakorera indirimbo kore bazi ko ndiko ndakorera album kira baze tusabumviriza ivyo nakoze amandika ko nagiye kandi amumvisha indirimbo nakoze imeze ukuru ndibuka ko bose baje kuyumva harabaye nk'agacerere k'amasegonda 5 kubera mukuru irangyohera nanje irangyohera ndakunda ibintu bitaba bisanzwe bimeze biva mu rutonde rw'izindi ndirimbo nyinshi umuntu yarasanzwe yumva cankagira voilà c'est un peu ça ubaririmba nene gatoyi kugira ngo babane barumva umuntu wo kujya kwiraba baranje okay ndavuga muri iyo ndirimbo navuga ati uwo twarimbanye arimba avuga ngo indirimbo yori ya nyuma umva ubwiki Yesu hama cyangwa bon nomubwira ko njyohewe kuvukana nawe ko ndi ingaruka yo gucumitwa mu rubavu guyu ko muri we natubanga givyagomba ko yambereye intsinzi mu rugenda mbere impamba no mushimira kuba yarandinze gehonom atarinze kuncakurura saga nk'umupfumu n'ibindi ni wari ivyo meze ukundaza bon byari voilà majamake ni ego ni waza yuko
nibaza yuko bigenze neza kandi bizogenda neza. Nibaza yuko mu ndirimbo nifuza gukorera amasanamu iyo ishobora kujamo kugira ngo nyene swishikire benshi. Voilà. Bisubiye inyuma gatoyi muri hip hop for Christ, hari indirimbo mwaririmbye mwise 1000 km. Indirimbo yakunzwe cyane. Mbega wodukira gato ko mwayiteguye vyagenze gute mavyumvire? En fait, mu buzima ikintu cose ushize mu maboko y'Imana naruba ugwembe rugiye mu maboko y'Imana urashobora kwica abasoda bose bari kwisi. Shatse kuvuga yuko twayikoze n'ukuri sinokubesha, twayikoze sinavuga ngo vyari blague, mbwa twayikoze ata bintu byinshi tugize. Urumva ndibuka ko ari Prince mushindi yagize ico ciyumviro hama dukontakta twese. Ndibuka ko kijya gihe twahuriye muri iyo ndirimbo tutazinanye twese, niho twari tukimenyana twese. Hama ni handi wumva yuko ari indirimbo dushaka gukora turi benshi, urashobora kujamwo ndavuga nta problème. Amasanga y'abandi bantu ntarinzi, ba Kefa, ba Cedric, ba benshi. En tout cas umuntu twari tuzinanyemwo yari big, yari Eloge, yari GG7, yari Prince nawe nitwari bwamenyerane cyane. Hari mu minsi ya mbere tukimenyana, hamadurira muri studio turayikora kujya nyene d'une manière pure et simple. Hanyuma turavuga bon tuyikorere n'akavideo. En tout cas nitwari tuzi ko bizogenda kujya, twabwa reka tubikore urumva yabaye surprise. Yabaye twese twaratangaye, hama ibaye surprise rero twese twarabaye surprise. Hama tubona yakiwe neza abantu n'ubuntu bw'Imana gusa. Hama rero mu nyuma tukora n'izindi nyinshi ntazindi gitigiri cacu. Hama voilà. Ndagumutse turirimbire gato 1000 km kandi apana wicaye nkagoje kujya mwagira ngo banicaye twese turicaye. Oya 1000 km none shaka 1000 km zirinde gute turirimbire nyene basi gatoyi abantu bace bayibuka bayikumbure ko barayikunze rabizi. Okay, reka ndirimbe party yanje kuko niyo nzi ko rero daga niyo nibuka haga ngo ibirometero 1000 maze ngendana na Yesu byamaye kubona ingene uwo mwama adasanzwe n'inshuti mu magogo amajambo yiwe ntagira uruhendo, ego yiwe ni ego kandi oya yiwe ni oya, wiwe jambo nibishoboka ntigigera ribaho. Yirukambye nterana canke ngo atanga imihoho, naramubonye nkiza, naramubonye amarira ivya, naramubonye nkura mu gifuri maze agira umuvugizi wiwe. Okay, nivyo bavyiza cyane nivyo ndazi bakunzi baca bayibuka. Bayinayiraba kandi iriko ego kuri YouTube irahari. Ego kuri YouTube irahari, ntiri kuri channel yanje mugabo umuntu ayirondeye atavye 1000 km by H4C ziza kandi nibaza ko ariko n'izindi nyinshi. Ego nibihe bintu utegura wewe kutuzanira bishasha? Urabizi umu artiste ntigera aruhuka. Barumva sasa rero ibintu ndiko ndategura nukuri birahari. Mugabo rero ndi mu mugwi w'abantu bavuga ibintu byashitse. Mugabo sino kubesha, sinshobora kubesha, birahari kandi byinshi kandi vyiza. Utewe kirindira ama surprise gusa. Ego ndakunda kuvuga ibintu iyo bishitse. Voilà ni naho biryoha, ni umuntu anatangara kabiri. Voilà. Biza cyane. Ndashaka ugira akajambo bwiye abakunzi bawe. Akajambo numva nubwira abakunzi banje nuko barakoze ko nkunda. Oya shaka ikintu shaka kuvuga ni nuko umuntu wese mu bihe turimo no munsi, nuko umuntu wese yo ndamwifuriza kumenya Yesu, kuko Yesu sidini, sinamwifuriza kuba umuporoti, sinamwifuriza kubiki canke kiriya, ndamwifuriza kuba wa muntu avuga ngo je ndi umugwa abantu atanzogabanya canke atatayo abanywa kubera nimbwa ntatabirinwa mugabo
nisigura ko ikijijwe umva shaka ku muntu okay nico numva abantu no basaba ko bamenya Yesu vraiment nk'umuntu basu utaramumenya amugerageze basi amikindi ndiko ku marezo sociaux Instagram yanje yitwa tips on the voice apana tipe Ntwari hama Facebook ni tipe Ntwari canke tips on the voice ego hama voilà hama abantu bakomeze gukurikirana na Ecobus TV cyane voilà ego bagendagire subscribe voilà c'est ça ntibakibagirana cyane turagushimiye cyane nanje ndabashimiye mwakoze mwagize neza nawe wagize neza cyane kuri kano kanya waduhaye ego ndabashimiye tugarutse twakira ego muzombwire gusa ko mugira muze ntimumbure ego tuzokubwira turabashimiye cyane bakunze ba Ecobus TV ntiwageragera subscribe like share na comment turi kumwe namwe turabakunda cyane